Imbuga ngurukanabumenyi co kimwe n'izindi mbuga zitandukanye nka Facebook, nka Instagram, nka YouTube, ni imbuga urwaruka rwinshi rw'i Bujumbura canke rw'i Burundi ruriko rurakoresha cane, ndetse no kuvuga muri Burundi muri rusange mu kuzivyazamwo umusaruro. Muri ivyo bintu novuga hari uburyo bwinshi bamwe babikora mu buryo batazi, canke hari uburyo bwinshi abenshi babikoresha ugasanga mu kubikora kwabo bacitse intege kubera batazi uburyo babikoresha, canke batazi uburyo vyunguka canke uburyo bishobora guhombera umuntu. Ni muri iyo mpamvu mfasha kino video kugira ndabasigurire uburyo izi mbuga ngurukanabumenyi zishobora gutungisha umuntu canke zigashobora kumuhomvya bivanye n'uburyo azikoresheje. Ikintu ca mbere ni uko iyo uriko urakoresha izi mbuga ngurukanabumenyi, ica mbere urinda kuraba ni target yiwawe. Kuko target yawe canke ivyo nitwa kategori yawe niyo iza kudefinisa abantu ukeneye bazokurikirana abo aribo. Kuko hari abantu benshi mu Burundi usanga bagiye muri domaine ya comedy, bakimva ko muri comedy ariho hashobora kuva amafaranga canke hashobora kuva kumenyekana. Hari ababikora bigakunda, hari n'ababikora ntibikunde. Kubera iki? Kubera ko audience yiwabo canke bakabikora bikabahira mugabo ntihagire aho bibageza. Kubera ko audience yiwabo ibihura na za kategori zabo. Hari abandi usanga tutoshobora kubamenya, ndetse ntubamenye, ndetse n'undi ntabamenye, aho ugasanga barazwi mu ma departement atandukanye canke mu ma organisation atandukanye. Kubera audience yiwabo yari ihuye nayo ma entreprise, ugasanga wewe kuri we gihe yakora izo video canke mu gihe ashaka kumenyekana ku réseaux sociaux, we yashaka yuko ama entreprise canke abantu bikorera ivyabo canke abandi bantu bakomakomeye aribo bazomumenya gusumba uko bamwe bato bato bomumenya. Niyo mpamvu ndiko ndababwira nti izi mbuga ngurukanabumenyi nimba ushaka kuzijako, nimba ushaka kumenyekana, nimba ushaka ko abantu bakumenya, nimba ushaka kwinjiza amafaranga biciye mu kuba umu influenceur canke umu influenceuse, nuko bigusaba kwiyumvira kategori. Mbega nje muri kategori yahe? Mbega ndashaka kuja muri kategori y'umu podcast, ndashaka kuja muri kategori yo kwigisha, y'umu trainer, umwigisha, umu formateur. Mbega ndashaka kuja muri kategori yo gutamba utu video, wajya usanga batamba utu video kuri TikTok canke ahandi. Mbega ndashaka kuba kuja muri kategori y'ibijanye no gukina ama comedy. Ivyo ni ibintu bimwe bimwe bishobora kuba ugasanga umuntu niwe ariko adefinisa kategori amaze kujamwo. Mu gihe uhisemo kategori rero, hari ibintu vyinshi ubanza kuraba. Umaze kudefinisa rero kategori, uca wiyumvira mbega imbuga nzoshobora kumfasha kugera ku ntsinzi kuri audience yanje. D'abord twahisemo kategori, uca wiyumvira mbega imbuga zishobora kunshikana kuri audience yanje ni imbuga izahe? Kuko dufise imbuga zitandukanye ngaha mu Burundi, kandi ukoresha Instagram si wakoresha YouTube, ukoresha YouTube si wakoresha Facebook, mbese hari n'usanga ushobora kuzikoresha zose, ariko uza guhitamwo audience yiwawe aho uza kuyisanga. Niyo mpamvu hari umuntu usanga afise audience nini kuri Instagram, hari umuntu usanga afise audience nini kuri TikTok, hari umuntu, niko tutariko turatanga uburorero bwinshi kubera tutariko turabamamariza kino video. Harimo umuntu usanga afise aba followers canke afise ama view canke afise abamurabiye video cane kuri Instagram, kuri TikTok, ariko waraba YouTube yiwe ugasanga iyo YouTube nta n'abantu 100 bigeze bamurabira video. Wasanga kuri Instagram nta n'abantu 60 bamurabiye video yiwe. Waja kuri Facebook ugasanga aho nta n'abantu 10. Ariko waja kuri TikTok ugasanga TikTok abantu barenga 5000 na barazi video yiwe. Uca wiyumvira kubera iki abo bantu kuri YouTube, kuri TikTok bashobora kuba bahari ariko batagiye kuzindi mbuga. Bivuze ngo audience yiwe yubakiye kuri TikTok. Ikintu cy'abasigara amenya, mbega audience yiwanje bafise imyaka ingana gute, n'abapapa n'abamama bari mu ntara zingana gute. Kuko iyo usavye historique canke iyo uciye muri tableau de bord ukaraba historique y'abantu bagukurikirana, washobora kumenya kategori y'abantu bagukurikirana ko imyaka yabo, kategori ziwabo, ndetse novuga n'intara baba barimo. Niyo mpamvu nako navuga nti ifokasinge ku ma réseaux sociaux ushobora gukoresha. Hari n'abandi usanga bari focus canke bafise audience nini kuri LinkedIn, ugasanga twe ntitubazi mu ma social media, mugiye kuri LinkedIn ugasanga barazwi cane, nashaka kuga post kamwe ugasanga karabwa n'abantu batandukanye benshi cane, ariko wowe washaka kuri LinkedIn ukagira 0. Ariko waja kuri YouTube ukize video ugasanga abantu 5000,
waja kuri Facebook ugasanga biri hasi cyane. Rero audience yiwawe bivana naho yubakiye, mbega ushaka kubakira audience amajahe. Ubajije audience yiwawe aho ushaka kuyubakira, ucuhitamwo amarezo sosio uzagukoresha rero. Mbega ni YouTube yaza kunyura gukoresha. Ego YouTube irahemba, bivana uburyo ihembamwo. Twabivuze amavideo aheruka. Nuko ubukwija amasaha 2000 ku mwaka ndetse n'aba subscribe 1000 kandi ukaba uri active nivyo kuko ucatangura novuga ucatangura gusettinga canke amaparametrage ajanye n'uburyo bwo gushobora kuba umu YouTuber partnership program. Hanyuma haba kuri Facebook, haba uje Facebook ishobora kuguhemba. Niyo mpamvu hari abantu benshi tuvuze guhembwa ku mbuga mu bisobanukirwe. Hariho uburyo ushobora guhembwa ku mbuga bitavuye kuri za mbuga nyene wakurakoresha, ahubwo bivuye kuba partenaire biwawe bifuje ko bakorera video ukayipartaja kuri social media wowe ukoresha. Akavuga ati uyu muntu peut-être akurikana no gwaruka. Je ko nifuza kuvuga ibijanye na produit shasha yiwanje nko dufite nka parfait, fise parfait. Nimba afise parfait sinza kurondera umuntu akunda kuvuga amakuru ngo ari bavugira ibijanye na parfait yiwanje. Oya, nshobora kurondera umuntu w'umujene afise audience nini ku bajene, nkambwa ndandeza ga parfait kiwanje uvuge yuko uzogura 3 4 zomuha imwe ku buntu ya 5. Muri ico gihe ntiyabivuga bizo bitandukanye no guha wa umuntu avuga amakuru y'inkino ariko mamaza parfait yiwawe, kuko bizo bitandukanye tellement difficile kubera ko uri kavugira ku radio muri kavugira ku marezo sosio abakira si bamwe. Rero niyo mpamvu nakuvuga nti hari umuntu ushobora kuronka amafaranga biciye ku mbuga kwa partenaire biwe, hano udashobora kuronka amafaranga biciye kuri izi mbuga nyene kuri YouTube kubera bashikanye ibisabwa haba ku followers canke ku ma views, hano aronka biciye ku partenaire abagira ba publicity. Rero igihe wamaze gutamwo rero za social media uca wiyatanda, kuko hari bimwe bizosaba ko ukoresha amatelefone nkindi ko takoresha, hari bizosaba gukoresha appareil zo gukamera, hari bizosaba ikibanza, hari bizosaba uca wifocusinga mbega nza gukorera he muri domaine yayo. Umaze guhitamo domaine rero za gukoreramo niki ucihitamo ikibanza sote ni muhira ni mwibarabara ni hehe seho n'uburyo wifuza ko uronka abo bantu. Niwamara uhejeje rero ntushitanga kuvuga ati mbega shaka kurya amafaranga, shaka kuronka amafaranga yizi mbuga gute. Aho niho hari ikibazo, novuga hano hari base cyangwa niho hari urufunguruzo rwa vyose. Mbega shaka kuronka amafaranga avuye he, azoza avuye he, ku bantu, ku ma publicité nzoza ndakora canke azoba avuye kuri izi mbuga nyene. Abantu benshi bamaze kuvuga ama video menshi, mu video menshi bamaze gutanga bavuga uburyo YouTube imaze kubahemba. Abantu benshi bahora bavuga ama video menshi, ama video menshi havugwa y'abantu bavuga uburyo Facebook cyangwa Instagram zibahemba, n'ivyo TikTok zibahemba. Ariko nawe biragusaba ko uzobanza kuvyiga. Nimba utaravyiga vyigishe. Hari uburyo bwinshi bwo kuvyigisha, haba ku marezo sosio, haba kuri za ChatGPT, ukashobora kuyibaza ati mbega nshobora kuronka amafaranga kuri izi mbuga bimeze gute, ikakubwira. Cyo navuga coco nuko amafaranga y'izi mbuga mukanabumenyi ntuzurabe ego uzugire umuntu we akora influence, ariko ntuzumubwire ko ibintu byinshi bitandukanye, kuko iyo myaka wowe wamaze umuraba utarabikora yari karasufra, yari karakora cyane kugira agere ku rwego wowe wamumenyemo. Niyo mpamvu nawe ntuzovyuka uno munsi canke ejo uco wifuza kugera hageze ubu, izo gusaba ko ukora cyane. Niyo mpamvu niko bavuga nti izi mbuga uzigiyeko ube umuntu afise ihangiro canke afise target yashaka gushika, uko nibagira aho ushaka gushika izo gutuma ushobora uronka uburyo ushobora kuvyitwaramo. Ndiko ndavuga ko izi mbuga rero wamaze guhitamwo ucuhitamwo rero cyo twita ama content uzoza uratanga. Mbega uzotanga content zimeze gute? Abenshi bakunda gutanga ama content y'ibyo guteka, bakunda gutanga ama content bijanye n'ibyo kwambara, hayabagira ama vlog, ugasanga muri vlog akana kwerekana agiye gutembera ahantu runaka, za Mawimbi, za Rumonge, Bugarama n'ahandi. Hakunda kugira ama vlog, hakunda kugira ibindi bintu ari karatamba kuri TikTok canke ahandi.
rero wowe utera kwiyumvira mbega nzogira content zimeze gute. Ubwo content nazo nyene zizaza kudefinisa umugwi uza kujamwo, zizaza kudefinisa audience yiwawe. Mwumve mvuze audience ni abantu baza kugukurikirana, kuko hari uza gukurikiranwa no gwaruka, hari uza gukurikiranwa n'abagabo n'abagore, hari uza gukurikiranwa na bose, hari uza gukurikiranwa n'abantu bakeneye kugenda kugira batwenge gusa atakindi, hari abaza gukurikiranwa n'abantu bakeneye kumva ama information mashasha uza kubaha, hari abaza kugukurikira bakeneye kumva ama offre ubamubaha. Bisigura ngo bivuza kuvana na target yiwawe canke na category plus contenu canke content uza kubaha. Muri ivyo vyose umaze guheza kubitegura rero uca usigara wiyumvira mbega jewe ahasigaye nzotanga iki. Hanyuma ikindi naco ni kubaha ico twita programme canke programme y'ingene uzokwamaho izo video ca tutuntu wamenyereje. Kandi ibiganiro uja kuri YouTube utagutegura calendrier ukavuga ati ni lundi ni vendredi na vendredi canke ni mardi na jeudi canke ni imisi yose biza kuvana. Niho muzoraba abakinyamafilme nimba bavuze ko ari vendredi zozatanga video film, usanga iyo vendredi ariyo vendredi nyine baba batanga muri iyo filme shasha buri gihe. Nimba ari umuntu akunda kugira ama design ugasanga akunda gupostinga avate ni ku munsi ku munsi, dusanga ku munsi ku munsi, uterere kurondera twita calendrier yitegura ibikorwa vy'iwawe chaque semaine canke chaque mois y'ibintu uzuraha abagukurikirana. Inyuma y'icyo twokwita rapport, ukavuga ati rapport mensuelle yiwanje uko imeze, ndabe abankurikiranye bangana gute. Ariko nko kuri YouTube ho bisaba kuba muraba ku munsi mu gihe washizeko nk'iyo video yiwawe ukavuga ati abantu banje bankurikiranye canke bankurikiranye, kuko YouTube ifise uko ikora, Facebook ifise uko ikora, Instagram ifise uko ikora, na TikTok isaba ko ifise uko ikora. Nzofata video umunsi umwe mvuga buri imwe yose kandi uburyo igenda irakora n'uburyo yinjizamwo, ariko kano kanya kwawe kubasigurira uburyo ushobora guhitamwo umugwi canke uburyo ushobora guhitamwo category sero na audience yiwawe. Niba ushaka kwinjira muri bijanye n'ama social media turashobora kubibigisha muri Caspace yafise ishure rishobora kwigisha umuntu en ligne, ugashobora kuja muri class hamwe n'abandi ukavyiga uburyo izi mbuga zishobora gukora, ugize imbuga zishobora guhemba, ugize imbuga zishobora ushobora kutijako ugasanga baguscaminze. Ivyo vyose ni ibintu ushobora kujako hama ukava muri iyo shuri canke ukava muri iyo class uzi gukoresha izi mbuga ngurukanabumenyi neza, ndetse uzi n'uburyo ushobora kuzirinda canke ushobora kuziproteja. Uvuze guproteja ama konte yiwawe, guproteja ama social media uriko urakoresha, ndetse ushobora no kuvayo uzi n'uburyo ushobora no kuzokwigisha abandi canke ushobora kuzofasha abandi mu gihe hari wagize ikibazo nk'ico nawe woba waragize ubwa mbere. Mushobora kuduhamagara kuri nimero ziba ziri muri description canke mukatwandikira kuri WhatsApp mu manimero nyene twashyize kuri description, dushobora kubakira kandi dushobora kubaha ubwo bufasha. Murakoze cane.